Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa3.radio.voa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube na Instagram VOA radio yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Nyuma y'itabaruka rya John Pombe Magufuli, Tanzania ifite perezida mushya akaba n'umugore wa mbere uyoboye iki gihugu. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu nisaidie. Uwo ni Samia Suluhu Hassan arahira kuyobora Tanzania. Yemereye abanyatanzania gukora ibishoboka byose kugira ngo atsimbataze ubumwe mu banyagihugu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 200 bamaze kwicwa, abandi 40,000 bakuwe mu byabo n'abarwanyi mu mutwe wa ADF kuva mu kwezi kwa mbere. Naho muri Congo Brazzaville Perezida Denis Sassou Nguesso arimo gushaka uko yakongera igihe cye ku butegetsi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, nimujye kure ya radiyo yanyu. Amakuru yacu turayahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Samia Suluhu Hassan yabaye perezida wa mbere w'umugore w'igihugu cya Tanzania. Yarahiriye imirimo uyu munsi kwa gatanu. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Yarahiye yambaye igitambara kiranga idini mu mutwe kandi ashize ukuboko kw'iburyo ku gitabo gitagatifu Koran imbere y'umucamanza mukuru wa sentare nkuru y'igihugu Ibrahim Jumavowing. Yiyemeje kuzokubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Ibirori vyo kurahira vyari vyitabwe n'abagize leta hamwe n'abahoze ari abakuru b'igihugu Ali Hassan Mwinyi, Jakaya Kikwete na Abeid Karume. Bari mu bantu bakeyi bari bambaye udufukamunwa mu ntumbero yo kwikingirikiza ca COVID-19. Irahira rya Samia Suluhu Hassan ribaye imisi 2 inyuma yuko atangaje urupfu rwa President John Magufuli. Igipimo gikomeye ciwe kizobonekera ku kugene azohangana n'ikiza ca COVID-19. Ku ndwaro ya Magufuli nta kigoro igihugu ciwe kiri mu bihugu bifise abantu benshi mu karere ka Afrika, no kuvuga miliyoni 60 cagize kugira kironke incandago canke ngo gihimiriza abanyagihugu gukoresha udufukamunwa hamwe no kutegerana mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca COVID-19. Ivyo vyarageramiye ibihugu bihana imbibe. Mu ijambo rya mbere yashikirije mu mabanga ya Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje imisi 21 y'icunamo n'imisi y'akaruhuko ku itariki 22 na 23 y'ukwezi kwa gatatu igihe azoshingurwa. Yamenyesheje ko ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu afise igikomere ku mushaha wiwe kandi agandaye. Azoheraheza ikiringo ca kabiri ca Magufuli cari kigitangura inyuma yuko nyakwigendera Magufuli atsindiye amatora mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'2020. Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso arimo gushaka uko yakongera igihe cye ku butegetsi. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Niyongabo. Yiyembeje kunagura ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri iki gihe yariko ariyamamaza imbere y'amatora azoba ku munsi w'Imana. Sassou Nguesso afise imyaka 77 muri iki gihe azohiganwa n'abakandida batavuga rumwe na leta yiwe 6 mu matora yo ku munsi w'Imana yanebaguye bikomeye na Eklezia Katolika hamwe n'abaharanira demokrasi n'agateka ka muntu mu gihugu. Nguesso azwi kuba amaze ikiringo kirekire cyane ku butegetsi yatangaje ko azokoresha uburyo amenyereye amabanga yiwe kugira anagura ubutunzi bw'igihugu businzikajwe n'amadeni niyo yatsindira ikindi kiringo c'imyaka 5. Yatangaje ko abanyagihugu bakeneye umuntu amenyereye amabanga ajejwe ko azobikoresha mu ntumbero yo gufasha urwaruka rw'igihugu ciwe. Umukandida mwegereye cyane Guy Brice Parfait Kolela yahoze ari umushikiranganji yarangije mu kibanza ca kabiri n'ibice 15% vy'amajwi mu matora yabayemwo ibibazo mu mwaka w'2016. Abakandida barangije mu kibanza ca kabiri n'ica gatatu bahavuye bahagarikwa inyuma yuko bagiriwe n'ivyaha vy'uko bari bafise ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko. Mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza, Kolela yemeye guhindura ibintu hamwe no kurwanya ruswa yatse indaro mu gihugu.
yamara bitegereza ibintu bavuga ko atamahirwe afise yo gutsinda Denis Sassou Nguesso afise abamushigikiye agenzura inzego zose zikomeye z'igihugu. Abantu 200 bamaze kwicwa, abandi 40,000 bakurwa mu byabo n'abarwanyi b'umutwe wa ADF kuva mu kwezi kwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone Fidel Niyongabo arakomeza iyi nkuru. Ni nyuma y'ibitero vyabo bagwanyi vyiyongeye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Iyo nkuru yatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU uno musi kwa gatanu. Ishami ry'ishirahamwe ONU ryitaye impunzi ku isi HCR rimenyesha ko ibitero vy'abagwanyi b'umugwi ADF vyiyongeye bikomeye cane. Umuvugizi w'iryo shirahamwe Babar Balok avuga ko kuva mu ntango z'umwaka ibitero vyagirizwa abo bagwanyi vyahitanye abantu bagera ku 200, komeretsa abandi batari bake, mu gihe abavuye mu zabo barenga 40,000 mu karere ka Beni na Ituri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Mu kiringo kiri munsi y'amezi 3 abagwanyi b'umugwi ADF bagirizwa ko bakoze ibitero mu bigwati 25 baturira amazu atari make, bongera banyuruza abantu barenga 70. Umugwi ADF ni uzwi ko wiha inkumbi kurusha iyindi migwi y'abagwanyi 122 igeramiye akarere ko mu buseruko bwa Kongo. Uwo mugwi wishe abantu bagera ku 400 mu mwaka wa 2020, wishe abasivile barenga 1,200 mu karere ka Beni konyene kuva mu mwaka wa 2017. Ubwicanyi bukabije buraba kenshi kuva igisirikare cya leta gitanguye ibitero vyo kubutuza mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019. Abavanywe mu zabo bavuga ko babayeho nabi cyane muri iki gihe, aho batagira uburaro, ibifungurwa, amazi n'abitaho amagara yabo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Tubanze tujye muri Tanzania. Samia Suluhu Hassan uyu munsi kwa gatanu yarahiriye imirimo y'umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore uyoboye igihugu cya Tanzania. Yari visi perezida w'igihugu asimbuye nyakwigendera John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana nk'uko itegeko nshinga ry'icyo gihugu ribiteganya. Madame Hassan yitezweho impinduka cyane cyane mu ishyaka rye CCM. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza inkuru. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza. Uyu ni umufasoni Samia Suluhu Hassan ariko ararahira kugira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere ya leta, inama nshingamateka na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ni nyuma y'urupfu rwahitanye nyakwigendera perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli. Nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria. Samia Suluhu Hassan, umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore agiye gutwara ico gihugu, yemeje kubaha amategeko yose agenga igihugu, gutwarira neza bose atanumwe akumiriye, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, kudatwaza umukazo no kumvikanisha abatanzania. Nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri. Samia Suluhu Hassan arindiriwe n'amabanga akomeye nk'uko abahinga co kimwe n'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania bavyemeza. Muri ivyo harimo kunagura igisata ca demokarasi, ubwisanzure mu gushikiriza ivyumviro, iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ubwigenge bw'itangazamakuru n'ibindi. Nk'akarorero, umugambi Chadema ukomeye mu bitavuga rumwe na leta watangaje ko ufise abanywanyi bawo barenga 200 bafunzwe kubera ivyaha bifitanye isano n'amatora yabaye ku mwaka uheze. Uwo mugambwe witeze ko abo barekugwa co kimwe n'abandi baharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bafunzwe. Ikindi gisata kimurindiriye nico kugwanya ibiturire no kugwanya ivyaha vyambukiranya imipaka. Ibi nawe nyene arabifise mu myitwarariko. Perezida Samia Suluhu Hassan yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mwaka wa 2016 yarusha muri Tanzania. Yariko akebura igipolisi n'abandi bakora muri ico gisata. Maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia. Agira ati ikibazo c'abagizi ba nabi bambuka imipaka nticoroca na gato, gisaba inguvu za benshi. Ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumanatumako amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya. Ati yongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi, eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi.
barabigituma hama ufate ingingo zibereye, kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda. na mufasoni avuga make n'ijwi ryiyoroheje. Iradiyo ya Mongereza BBC yamubajije igituma, nawe yishura ati simfise ijwi ryo hejuru nk'abandi batanzaniya, mvuga nitonze, ariko kugira ngo utange itegeko abantu bagutahure ntibikenewe ko usemerera. Ndashobora kukubwira n'ijwi ryiyoroheje buke buke, ariko nakaze kandi nashimitse. Akunze kuboneka agira ingendo zidategujwe mu biro vy'abakozi ba leta kuraba ko batonze ku kazi ku masaha n'ingene bakora akazi kabo. Gusaha abahinga bemeza ko agifise igikorwa kuko abatanzaniya bazwi ko badakunda akazi cane. Umwe mu bamwegereye yemera ikinyamakuru Reuters ko ari mu bantu batakunda umurongo igihugu cari gitwawemwo gusa nk'intwaro z'umukazo, aho abatavuga rumwe na leta canke uwundi wese avuga ibitagenda neza atihanganirwa. Uwo yagize ati sinkekeranya ko hagiye kuba impinduka zikomeye ku ntwaro ya Samia Suluhu. Abandi bahinga harimwo n'abigisha muri za kaminuza nka Aikande Kwayu canke umunyamategeko Fatuma Karume bemeza ko Samia Suluhu Hassan adashobora gutwara nka Magufuli batazira Bulldozer. Bagize bati nta wigeze amubona akura abategetsi mu ruhame canke atukana n'abatavuga rumwe na leta. Ashobora kubabona kure niyaronka abamufasha beza. Aratandukanye cane n'uwo asubiriye, aricishije bugufi kandi aboneka nk'umutegetsi ashira hamwe abantu akabumvikanisha. Ikindi naco ava muri Zanzibar bigishijwe ingendo yo kubaha abantu, kuko ku bwabo muzoteba mugahurira mu itongo ry'abapfuye. Urundi rugamba rutoroshe abahinga bavuga ko abwirizwa kwitwararika nubwo kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Muri ico gihugu Perezida Magufuli yari yatangaje ko ico kiza atakihari, ndetse ahamagarira abantu kunywa imiti y'igitanzaniya atari yo kwa muganga, kutambara ubufukamunwa n'ibindi. Igihe ibindi bihugu vyahagarika ingendo bigafata ingingo zo kugara amashuri n'amasengero n'ibindi bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi, muri Tanzania nta ngingo n'imwe nk'iyo yafashwe. Perezida Magufuli yahamagariye abantu gusenga gusa. Yamara igihe Perezida mushasha yaja kunamira ikiziga ca Magufuli, Samia Suluhu Hassan, abamugendanira n'abamucungerera ubuzima babonetse bose bambaye ubufukamunwa kandi bategeranye kuri uyu wa kane. Samia Suluhu Hassan no Muislamu w'imyaka 61 yavukiye mu gihugu ca Zanzibar, izinga ryegamiye ico gihugu ariko buri sigaye ryigenga rikagira n'umukuru w'igihugu waryo. Yizewe n'umugambwe umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi CCM, kubicegera canya kwigendera Perezida Magufuli mu mwaka w'2015. Yarabaye mu nzego za leta mu bibanza bitari bike bikomeye nk'umushikiranganji kuva mu mwaka w'2000. Perezida Samia Suluhu Hassan aje kurangiza ikiringo kigira kabiri canya kwigendera Perezida John Pombe Magufuli gushika mu mwaka w'2025. Mwenyezi Mungu nisaidie. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Tukivuga ku itabaruka rya Perezida Magufuli n'irahira rya Perezida mushya Samia Suluhu Hassan, mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana n'umurundi Nyangoma Leonard. Ni umukuru w'umugambwe CNDD utavuga rumwe na leta y'u Burundi, asanzwe akurikiranira hafi politiki ya Afurika. Bwana Nyangoma aratangira asobanura uko yakiriye inkuru y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Urupfu nk'ivu nyinshi baratubabaje, ndetse tuboneyeho n'akazi ko guhoza abanyagihugu b'abanyatanzaniya, abanyagihugu bo mu karere k'ibihugu byo mu buseruko, abanyafurika bose. Ntirwaje igitarambuka, yavuzwe yuko yari asanganywe akagwara, naho byaboneka ko ari umuntu afise inguvu, imbaraga nyinshi zo gukunda ibikorwa. Hanyuma ico twoshima mu ntwaro yiwe, mu mwanya muto, imyaka 5, Magufuli yarakoze ibintu byinshi cane, ku buryo itunga ry'igihugu ryongerekanye inshuro 3 zose. Tanzania kiba igihugu kiri mu bihugu vya mbere bitunze byo muri Afrika, kare cari kure cane gose. Yarubatse ibiraro, yarubatse amabarabara, ivyo imvugo yajana n'ingiro, amasoko nta nguvu, yarongerekanye gose, nta buyaya yari afise. Hanyuma yaragwanije igiturire cari caramunze igihugu ca Tanzania, n'ubu ntiye apfuye atari bwabiheze. Yaragwanije cane igiturire ku buryo mu mwaka wa mbere bavuga ko yinjije mu kigega ca leta amamiliyarde zishika hafi 2 z'amadolari y'abanyamerika y'amafaranga avanya mu basuma bari banyonyeje
igihugu ca Tanzania. Gusa Magufuli ntiyitayeho cane ivy'akarere, cane cane yitayeho igihugu ciwe. Iruhande y'ivyo bintu vyiza vyose muvuga ko yakoze, hari n'abavuga ko hagati y'akazina muntu katari kifashe neza, eka mu bwigenge bw'ibinyamakuru aho muhavuga kwiga. Ivyo nivyo ntubeshe kweri, kuko jewe byarantangaje, kuko mu ntango Magufuli akiza jewe narasohoye amatangazo, amajambo navuga niwe natanga akarorero ko agiye kuba akarorero keza mu karere no muri Afurika, ko agira abusubirizi koko wanyerere. Ariko ivyo vy'agateka ka muntu vyo kwima ijambo abanyagihugu yarabigize, kandi ku bintu bitumvikana nk'imigambwe itavuga rumwe ntawe arakirukura mu kanwa. Ibinyamakuru ntivyashobora kwandika ngo bashobore gukebura leta. Abashinga amateka uko nyene yirirwa arata abantu mu munyororo, batavuga rumwe nawe inyuma y'amatora kubera bamukebuye, bamuneguye, barapfuzwe, abandi baca barahunga. Bari bamusa amazwi menshi ngira atundi uretse umuhora mumumva, yaciye ahungira mu bihugu vya Buraya. Ico caramugoye. Hanyuma ikindi nuvuga camugoye ni ibijanye n'akarere, kuko Tanzania n'igihugu gifise uburemere bunini cane mu karere rwose. Ni vyiza gutanga akarorero ko kurwanya ruswa n'ibindi, kuko ibikorwa ni vyiza cane, ariko Tanzania nico gihugu gifise uburemere kinini, ico cari kuba imoteri y'ibihugu vyo mu karere vyo mu buseruko. Hanyuma ivyo ntiyavyitayeho cane. Uyu munsi uko mubizi, umutegetsi mushasha w'igihugu ca Tanzania yahora vice president Mufasoni Samia Suluhu Hassan yarahiye mu mabanga yo kurongora igihugu. Ibintu mwiteze mu butegetsi bw'uyu Mufasoni ni nk'ibi? Mu by'ukuri uwo mukenyezi jewe n'ubwa mbere ndamubona nje ntawe narinzi, sinzi ko afise umuntu ishaka ryo gukunda ibikorwa, ariko hazokorana n'abandi ndavyiyumvira. Ikintu yoshimikira ko cane cane mu bintu cane cane Magufuli atitayeho cane ibijanye n'imibano mu karere, ibibazo vyo mu karere, ariko na cane cane Magufuli yafashe minenegwe cane ikibazo c'ikiza ca coronavirus. Ngira ngo murabizi yuko yivugira ngo umuti wavyo ni ugusenga gusa, kwa Nkurunziza muravyibuka. Ivyo nivyo yivugira gusa, ku buryo wewe atemera kwiriho ubwiye. Nico gituma rero uwo mukenyezi agiye kurongora igihugu ikibazo yocicarira cane. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze hafi igice cy'ikinyejana buvugwamo umutekano muke ushingiye ahanini ku mitwe y'inyeshyamba zitwaje intwaro yahahinduye indiri yazo. Zimwe muri zo zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo, mu gihe izindi zihishayo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu bituranye. Ibyo byose bikagira ingaruka z'umutekano muke ku bahatuye. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zimaze muri icyo gihugu imyaka myinshi ntizirabasha gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turagerageza kureba impamvu icyo kibazo cyabaye ingorabahizi naho cyerekeza mu myaka iri imbere. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yatumiye zimwe mu mpuguke zakurikiraniye hafi ibyo muri ako karere. Ikaze mwese mu gice cy'icyo kiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu wa mbere ni Lucy Mukundwa, yakoze itangazamakuru igihe kinini, hari umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihe inyeshyamba ziturutse muri ako gace zaherikaga ubutegetsi bwa wahoze ari perezida w'icyo gihugu Mobutu Sese Seko, no mu yindi myaka yakurikiyeho yakomeje gukorera muri ako gace, ubu ari pari mu Bufaransa. Madame Lucy Mukundwa, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Ndabashuje Geoffrey Mutagoma. Amakuru ni meza, mwarakoze cyane kutubonera umwanya wo kuganira kuri ino nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Dufite kandi Delphin Ntanyoma Rukumbuzi muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholandi, ukora impamyabumenyi y'ikirenga, by'umwihariko ukurikiranira hafi ibibazo by'umutekano n'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ari naho uvuka. Delphin Ntanyoma, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane Geoffrey Mutagoma kongera kuntumira mu kiganiro. Murakoze cyane. Urakoze nawe kwitabira ubutumire. Dufite kandi Professor Paul Kananura, umwarimu muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa, akaba ari impuguke mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga. Nanone ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi ry'Amerika.
murakoze mutagomba kuduha ikaze mukomere cyane. Reka duhere kuri Delphin Ntanyoma, wowe nari maze kubivuga, wavukiye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iby'inyeshyamba cyangwa imitwe yitwaje ibirwanisho watangiye kubibonesha amaso cyangwa kubyumva ryari? Urakoze cyane Jeffrey. Ndakeka ko nshobora kuba ubuzima bwanjye bwose bunini narabubayemo mpaye numva ibyo bintu. Utumye nibuka umugoroba umwe, ntukwibuka neza iminsi niba yari ku minsi nginga, ariko hari nko muri za 83 ndagira ngo uwo munsi barashe sasu, nari ndi hanze iwacu mu muhana, ndikanga nyine umuntu yakiri mutoya, nari mfite imyaka mikeya, ndagira ngo none yarigeze nko ku 10. Ingabo bwa mbere nari numvise isasu hagufi yanjye, mu kanya baravuga ngo mu gace ko mu misozi iri munsi y'iwacu ahantu bita za Rurenge, ngo haje umuntu wahoze mu bintu bita Murere, ni rebellion za Simba, biriya byabaye nyuma ya independence, byari bibamo na ba Kabila Laurent, witwaga Nondo. Ni ukuvuga ko ubuzima bwanjye bwinshi nabubayemo, uretse muri ino myaka ya nyuma wenda umuntu amatangiye nko kumenya nk'ubwenge yabaye mukuru, nibwo byabaye byinshi cyane. Ariko ubwo na mbere yaho nkiri na mutoya nibyo ntabonaga n'ubundi hari mu ntambara. Jewe ubwanjye navutse tumaze imyaka 2, ababyeyi banjye bahunze aho babaga mu bice by'inganji, sogokuru yamaze kwicwa n'izo ntambara. Ni ukuvuga ko biragoye kuntandukanya n'intambara. Ubwo wenda turaza kugaruka ku kibitera, ariko reka nkubaze nk'umuntu wahabaye nyine wahavukiye, abahatuye uko mwabyirutse bababwira, wabonaga abaturage bazi igitera izo ntambara cyangwa babona ari ibintu biza bikabagwaho, abo izo nyeshyamba ari bwo buzima bwabo, ntibazi ikibitera, ntibazi aho biva naho bijya? Iki ni cyo kibazo kigoye cyane, ariko kandi kigira n'ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ahantu ugeze n'ububasha abantu bafite bwo kumva. Nyuma yaho twamaze kuvugana nawe, burya mbere naza ntekereza ko muri iyo myaka yanjye mikeya y'igihe kimwe bazaga batubwira ngo impamvu imvura yatinze kugwa mu gihe cy'izuba muci, ndagira ngo ukwiye mvuga mpaye mvuga wenda abantu ko barayumva neza. Hari igihe iki byazaga ritinda kuba, tukiri bato icyo gihe ukumva n'abantu bakuru bamwe barabyemera, bazaga batubwira ngo hari inyoni yitwa gute, nibagiwe izina ryayo, ngo yaretse icyari ahantu, ng'icyo cyari bataragisambura, ngo n'imvura ndizigwa. Abantu bagafata iminsi baba bashaka icyo cyari, ariko bwacyo basubira kubaza bakakubwira ngo haba n'umuntu w'umusaza ngo uba ahantu uzi uhagarika imvura ngo ntigwe. Ndashaka kuvuga iki? Ni ibisobanuro byinshi biterwa n'aho abantu bari n'igihe barimo. Intambara zo muri periode ya Murere, izo ntabonye cyane, zari zimeze nk'izitagira ibisobanuro. Ikintu abantu babonaga gikomeye ni uko abantu bavugaga ngo baritera amazi, ngo ntibapfa, bakaza bakica abantu bakabanyaga, bakavuga ngo ko bararwanira ngo independence ya Kongo kubera ko ngo yanyazwe nyuma y'urupfu rwa Lumumba. Ukumva ni ikintu kinini kitari gikwiriye gutuma abantu bicana bo mu mihana. Noneho uko bigenda bimanuka niko bigenda bigira ibindi bisobanuro. Zino ntambara zo mu myaka ya nyuma guhera za 90 nazo zifite ibisobanuro byinshi bigiye kumera nk'ibyo. Kimwe kiba gisa none gutya, ejo kigasa gutya, ejo bundi kigasa gutya, ariko zitangira bwa mbere zatangiye arizo gukuraho mu buto. Tubanze tujye kwa Lucy Umukundwa. Muri iyi myaka tuvuge 25 ishize, hagaragaye impinduka nyinshi muri kariya gace, ndetse n'imitwe inyuranye yabaye nk'isimburana mu kumenyekana cyane cyane kurusha indi. Yarabivuzeho Ntanyoma, hariya yagiye itangira nk'amashyaka ya politike nka za FDL, RCD, CNDP, M23 n'indi, nubwo imwe muri iyo ngiyo ngira ngo yabayeyo warahavuye, ndibwira ko za M23, ariko ibyo ari byo byose za RCD zo zose zigihari warahakoreraga. Ndagira ngo uduhe ishusho muri rusange nk'uko Ntanyoma yabaye nk'utubwira uko byari bimeze mu bwana bwe, wowe nk'umunyamakuru wahakoreraga udufashe gusobanukirwa uko byari bimeze igihe wakoreraga mu burasirazuba bwa Kongo. Igihe gitangira gukora muri Kongo ni mu myaka ya mbere, LCD igitangira intambara, nkaba
imitwe nayimenye cyane cyane aho nagira ubwo nakurikiranaga imishyikirano yo muri Afurika y'Epfo Sun City, nibwo kugira ngo mbahe nk'isura y'uko iyo mitwe iteye, nabaha urugero rw'umwe mu bakoze umutwe mu gihe bari bagiye mu mishyikirano. Yarambwiye ati guverinoma inamenye ko igiye gutanga amafaranga kuri iyi mitwe, ngo babahaga icyo gihe amafaranga 100,000 by'amadolari kugira ngo bazashyigikire guverinoma mu gihe cy'imishyikirano. Ubwo rero aravuga ati yewe nari umwarimu mpembwa ubusa, ariko nziranye n'abanyeshuri nigishaga bagiye kuba amabandi. Njyewe narabahamagaye ko nari ko bafite intwaro, noneho ngenda babwira ndabo umushefu wanyu turya amafaranga ya leta. Ubwo ni urugero rwa mbere mbabwiye rw'ukuntu umutwe byoroshye gukora mu gace k'iburasirazuba bwa Kongo. Urumva nimba umuntu w'umwarimu ahaguruka uyu munsi akavuga ati ngiye gushinga umutwe witwaje intwaro, mu cyumweru kimwe akaba bigezeho, akabakoza uwo mutwe akagenda mu mishyikirano, mwibaze icyo gihugu iyo mitwe ikoreramo uko giteye. Nemereye kuri urwo rugero kugira ngo mbumvishe ko muri Kongo gushyiraho umutwe witwaje intwaro ari ibintu byoroshye cyane. Uti kubera iki? Kuva natangira gukora mu burasirazuba bwa Kongo, imitwe yose nahabonaga abari bayirimo. Nubwo nasubiraga muri Kongo hashize imyaka mu burasirazuba bwa Kongo na Uganda hashize imyaka 5, nasanze babantu ari bakiri babandi. Bivuze ngo abenshi mu bajya muri iyo mitwe ni nkaho babigize umwuga, nabo barabikwiyemerera bati rwose ni nkaho twabigize umwuga, tuzi niba dushobora no kuba mu bundi buzima, kuko byoroshye cyane gushinga iyo mitwe kandi bibeshejeho abayikora, bikanabeshaho n'abandi bose bayihereza amafaranga. Kugira ngo rero iyo mitwe inabeho biroroshye cyane, kuko babona ku buryo bworoshye ababafasha, haba kubaha intwaro, haba kubaha amafaranga, ndetse nabo ubwabo no kuba muri Kongo, kuko Kongo ukuntu iteye ni igihugu gikize cyane, haba ari amabuye y'agaciro, haba ari amashyamba yuzuyemo ibyo kurya. Ntabwo ushobora gushinga umutwe ngo uhangayikishwe cyane n'uburyo uzagaburira cyane cyane nk'abasirikare, kuko mu mashyamba hariyo inyamaswa, hari n'ibyo kurya byemeza, kuko n'ubutaka bwera cyane. Ntabwo mbese nababwira ko Kongo ni mu buryo, hari uburyo bworoshye cyane. Ikindi navuga gikomeye cyane ni uko muri Kongo kuva natangira kuhakorera, abasirikare baho ni abasirikare badahembwa, abapolisi ntibahembwa. Mwibaze rero umuntu bahereza intwaro bakamuhereza amasasu, ntumuhereze umushahara. Ni ukuvuga ngo igihe cyose akeneye, nimba afite abana n'umugore, nkaba ntashoboye kwiba, ikindi cya kabiri ndibuze gukora ni ukugurisha imbunda no kugurisha amasasu. Ibyo rwose ni ibintu bizwi biraba muri Kongo, n'abanyumva babaye muri iyo mitwe, ni ibintu bazi byoroshye cyane, ku buryo hariho n'igihe n'abasirikare bakuru bacunga amasitoke y'intwaro bumvikana n'imitwe yitwaje intwaro, bakabahereza sitoke yose, bagatera rwose, abasirikare bakihungira, imitwe yitwaje intwaro ikomeye ikaza igaterura igatwara byose ikigendera, ku buryo ushobora gusanga rimwe na rimwe wajya ku mitwe yitwaje intwaro ugasanga bambaye imyenda ya gisirikare mishya, bafite intwaro nshyashya n'abasirikare badafite. Urakoze cyane kusa n'uduserurira ukatugaragariza uko ibintu bihagaze. Wari uvuze uti birarenga bikava ku rwego rw'ibibera hariya bikajya ku rwego mpuzamahanga. Reka tujye kwa Professor Paul Kananura, ko amahanga akunda kugaragara nk'ashaka amahoro, ko hari umuryango w'abibumbye bohereje hariya kugira ngo urinde amahoro. Ni gute amahanga yaba ashaka amahoro muri Kongo kandi agakomeza kugaragara muri ibyo Rusiya yitaga umushinga yagiye abona abantu benshi bafata nk'umushinga? Ibyo ngibyo bya politiki y'amahanga ni bya bindi twita amarira y'ingona, kuko bashatse ko ibyo bihagarara byahagarara, ariko ibihugu bigendera ku nyungu, ntabwo bigendera ku marangamutima. Inyungu rero zabo zishobora kuba ziboneka muri izo ntambara z'urudaca, ari byo twakwita ubukungu bw'isi harusahuzi. Buriya ubujura n'ubusabuzi bw'amabuye y'agaciro niyo ntandaro y'akajagari n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Arakoze Geoffrey Mutagoma n'abatumirwa be kuri kiganiro. Ikiganiro muri Isanga kirambuye mwagisanga ku mbuga zacu za internet.
inshuti z'ijwi ry'Amerika naha dusoreje ibiganiro n'amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye cyane rero kuba mwateze amatwi. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose n'abadufashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma. Fatuma Karara Animasi niwe wegeranyije amajwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose.